Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri iki kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Inama nshingamateka y'u Burundi irabandanya gukomeza imigenderanire hagati y'izindi nama nshingamateka zo mu bindi bihugu hamwe kandi n'izindi nzego. Muri iyo ntumbero kuva ku igenekerezo rya 30 ntwarante gushika ku rya mbere ndamukiza uyu mwaka wa 2023 nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yaritabiriye inama igira 13 y'ihuriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini FPCRGL yabereye mu gihugu ca Sudani y'Epfo mu kiringo c'imisi 3. Mu vyigiwe hamwe vyongera biremezwa muri iyo nama harimo kwemeza ibitegekanijwe kuzokwigwa icivugo c'umwaka n'integuro zine z'ingingo kubijanye na politike, umutekano w'ibihugu vya Centrafrique, Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, Sudani hamwe na Sudani y'Epfo. Harizwe kandi ikibazo c'impunzi mu karere k'ibiyaga binini n'ubuzima bw'ibihugu bigize iryo huriro muri rusangi. Ibindi vyashoboye gushikwako muri iyo nama kwabaye gushinga umugwi mushasha ujejwe ivy'ubutunzi hamwe rero n'abashasha bagize ibiro vy'iryo huriro, aho umukuru w'inama nshingamateka ya Sudani y'Epfo nyeniteka Jema Nunu yakoreye mu ngata umukuru w'inama nkenguzamateka ya Kenya yahora arongoye urwo rwego. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yaboneyeho akaryo ko gukeza abo batowe bashasha abipfuriza kubimboneza mu gufata ingingo zoza zitorera inyishu ibibazo vyibonekeza mu karere k'ibihugu vy'ibiyaga binini. Icyo mbanze gushikiriza nuko iri huriro nigeze kuronka akaryo ko kurirongora kandi narabonye ko ari gikorwa kitoroshe. Ndakeje mwebwe muhejeje kwizegwa ngo murongore iri huriro nkabipfuriza kuba imboneza mu gufata ingingo nyazo no kuzana bishasha kuko yibonekeza ibibazo bitari bike. Aha noshikiriza ubwa mbere ingorane ijanye n'imigenderanire hagati y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka. Ni kibazo gikomeye kitoroshe gutorera inyishu. Ariko murasabwa kwinjira mu mizi mugasubiramwo nk'akarorero ibijanye no gutora inzego muri rusangi zirongora rino huriro ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu bigize inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini CIRGL. Ivyo ndabivuze kubera ko ibijanye no gushiraho inzego bidakorwa kumwe ari naco gituma bikwiye gutunganywa neza twese tukabibona kumwe tukabifata kumwe gutyo n'ivyo twishinze gushikako tukabibona kumwe. Urumva ko ari ibibazo bikomeye. Twaravuze kandi nikijanye no gukorana hagati y'urwego nshingwabikorwa n'urwego rujejwe amategeko. Aha naho nyene birasaba ko abagize ibiro bijejwe rino huriro bategura indinganizo ngenderwako ku bihugu birigize. Hariho kandi n'ikibazo kijanye no gutuma tumana kw'amakuru hagati ya rino huriro hamwe n'amanama nshingamateka na nkenguzamateka hakibonekeza ibibazo bibwirizwa gutorerwa nyishu kugira ngo imigenderanire hagati y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka agize rino huriro ibandanye igenda neza kandi tube dufise inzira imwe twisunga gutyo tubone ibintu kumwe twese. Ngejeje aha ariko twabonye ko hari byinshi vyakozwe. Turakeje rero abari bagize ibiro vya rino huriro, umunyamabanga mukuru, umunyamabanga nshingwabikorwa eka n'abandi bose bagize ico baterera kugira ngo ibintu bikorwe neza. Tubifurije kubandanya baruranirwa mu yandi mabanga bagiye kurangurira handi, abasigaye nabo tubifurije kubandanya bakora neza. Kugiye kurongora rino huriro nabo tumwifurije kururanirwa muri ayo mabanga mashasha. Natwe turi hano twiyemeje kuzomufasha muri iyo mirimo agiye kurangura. Donc les membres du bureau, le secrétaire général, le secrétaire exécutif qui ont tout fait pour que donc les choses aillent dans la meilleure forme. Et là, nous leur souhaitons donc le plein succès partout. Ils vont continuer à prester. Et ceux qui restent avec nous, nous leur souhaitons bon courage. Et là, quant à la présidente qui vient d'être élue, nous souhaitons bon succès. Le contact, la diplomatie, nous sommes là, nous allons
nous engageons pour donc l'appuyer dans toutes ces réalisations. Muri ivyo bikorwa yarimwo ngaho mu gisagara ca Juba, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarabonanye yongera araganira n'abakuru b'amanama nshingamateka ya Angola na Sudani y'Epfo mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'inama nshingamateka y'u Burundi hamwe n'amanama nshingamateka y'ivyo bihugu. Ibikorwa vy'iyo nama birangiye aho muri Sudani y'Epfo, nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yaciye aremesha ikiyago n'abarundi baje baserukira abandi barundi bagenzi babo basanzwe baba muri ico gihugu ca Sudani y'Epfo, aho bamenyesheje ko ubu barenga 4,000. Muri ico kiganiro nyeniteka yarabahaye impanuro nyinshi zijanye n'ingene boshira Imana imbere bagakundana bakaja hamwe ndetse bagashinga ishirahamwe rimwe maze bagategura imigambi minini cyane ijanye n'uburimyi n'ubworozi. Yabahamagariye kandi kutivanga mu bibazo by'umutekano w'igihugu kibahaye indaro. Nuko hamuri ntimuze muri abutuntu ngo mwibore kuri tujya tuntu dutoyi. Ubwo mwashyize muri kino gihugu cyagutse nimugire ishirahamwe rikomeye. Ishirahamwe rikomeye. Umwe kurima umwe urima ikivi gitoyi. Umugire ishirahamwe rikomeye. Hamwe muzovuga bazovuga ati abarundi nuko barazi kwitunganya kandi barashoboye gutunganya igihugu bagatunganiriza n'abandi. Menya ivyo uri kurakora, ivyo bikorwa ukora, iyo mwimbu ukuramwo witwaremo neza. Ntutume wankana na mugenzi wawe, ntutume uza kurondera uwundi nabi. Gerageza kumwe Yesu yatubabara ku musaraba, imwihanganire, ucishe bugufi, fashanya. None ko muri batubwira bati ukuja mu ijuru ntibigoye, ati urakunda mugenzi wawe uko wikunda wenyene, nubwo bigoye basi uragerageza. Inyuma yo gusozera ibikorwa vyariko birabera mu gihugu ca Sudani y'Epfo, nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yaciye yitabira ikoraniro rigira 14 ry'amanama nshingamateka na nkenguzamateka akoresha ururimi rw'igifaransa ku mugabane wa Afrika bita Assemblée parlementaire de la francophonie mu rurimi rw'igifaransa, ryariko ribera i Abidjan mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Mu birori vyo kugurura icese iryo koraniro, abari barihagarariye barashikirije amajambo atandukanye, harigwa ikirangamisi cy'ibikorwa bigiye kurangurwa congera kiremezwa. Haremejwe ndetse n'icegeranyo cishigwa mu ngiro ry'imigambi y'iryo huriro APF. Ikibazo ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo na cone caraciwe hirya no hino, ariko birangira atagishitsweko. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie yarasabye ko ururimi rw'igifaransa rwo kwijukirwa gukoresha cyane mu manama nshingamateka yo mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, kuko vyibonekeza ko ururimi rw'igifaransa ruriko ruraharurukwa. Yasabye kandi ko urwaruka rwo kwibukwa rukaja ruritabwaho. Umutumire w'iteka akaba n'umukuru w'inama nshingamateka y'Ubufaransa yasabye ko ibihugu bigize ihuriro APF vyotera ivyatsi intambara iriko irabera muri Ukraine, ariko Uburundi bwo busanzwe buri mu bihugu ataho vyegamiye. Hambavu y'ivyo bikorwa, nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi co kimwe n'abandi bakuru b'amanama nshingamateka y'ibihugu vyari vyitavye iryo huriro, yarateye iteka ibirori vyo kugurura icese isasa risanzwe rya 2023 y'inama nshingamateka y'igihugu ca Côte d'Ivoire. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yaganutse ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 5 ndamukiza uyu mwaka ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Yarashikirije ingene urugendo rwagenze, amenyesha ko rwabaye ingirakamaro mu bijanye no gutsimbataza imigenderanire hagati y'inama nshingamateka y'u Burundi n'izindi nama nshingamateka. Waranyarutse turagenda muri Sudani y'Epfo, aho hari hateganijwe inama y'aka karere k'ibiyaga binini,
abashinga amateka rero bari bahuye kugira ngo barabaho ibikorwa bigeze, harimo rero ibintu byo guhana raporo kugira ngo baduhe icegeranyo c'ingene amahere yakoreshejwe mwaka w'ibihumbi 2021 washira 2022. Iyo raporo twarayakiriye kandi twasanze imeze neza, uretse gusa ko nk'uko bisanzwe harimo abafise amadeni kandi abo nabo baremeye ingene ayo madeni bazoyishura bakanyarutsa. Ikindi twize cyari ikintu kijanye n'amategeko agenga iryo shirahamwe, bakora ishirahamwe. Ayo mategeko hariho akantu sinubona ni ikintu kinini ciyongereyemwo, kuko bavuga yuko kumbura impamvu hariho benshi batewa guterera, babura abantu babikora babijejwe. Noneho niho baciye bemeranya, turemera ko amategeko ahinduka gato, bakongeramwo umurwi w'amaho ujejwe iby'ubutunzi. Ivyo rero twaravyemeranije. Hanyuma ikindi harabaye kuraba warahejeje ikiringo umukuru w'iyo nama y'abashinga amateka, ihuriro ry'abashinga amateka muri kano karere ka Sirgel. Harabaye rero guhindura, nese guhindura ahubwo ko warahejeje ikiringo yari president, yari umukuru w'inama nkenguzamateka wa Kenya, yarahejeje ikiringo ciwe, noneho yatezora yo guca hari uwundi amusubirira. Iyo rero nawe twaramutoye, yaciye aba umukenyezi arongoye inama nshingamateka mfata kibanza yo muri Sudani y'Epfo, niwe twaciye dutora. Noneho umukenyezi nyene abushitse, tukibaza ko nkuko yabitubwiye azobirangura neza kurushiriza. Twarashoboye no kuvugana n'ibindi bibazo bikomeye, na cyane cyane ikibazo kijanye n'abashinga amateka, ingene abashinga amateka boshobora kunganira mu bintu byo gutorera inyishu ibibazo biba mu karere, ibibazo abantu batumvikana gushika naho abantu batana mu mitwe bakagwana. None bakavuga bati none ku bintu bijanye n'umutekano muke ushobora kuboneka mu bihugu bimwe bimwe, none abashinga amateka boshobora gukora gute kugira ngo bunganire. Twagiye gusanga yuko mu bintu bijanye igifaransa bita diplomatie parlementaire, twagiye gusanga yuko ahanini ico kibazo cyoshobora kugenda neza kurushiriza, kigatorerwa inyishu neza kurushiriza mu gihe mu bihugu bitandukanye vya kano karere. Eka naho woshaka ukaja kure, tuza gusanga yuko amanama nshinga amateka aserukiye ubutegetsi bw'amategeko, ko ayo manama nshinga amateka yokorana neza n'ubutegetsi nshingwa ntwaro z'ibihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ko ubutegetsi nshingwa ntwaro mu gifaransa bavuga ko ari pouvoir exécutif, n'ubutegetsi ubutegetsi bw'amategeko nshingwa amategeko
pouvoir législatif ko bokorana begeranye cyane kugira ngo noneho byorohe ko abashinga amateka bashobora gukurikira neza ibiba bikenewe kugira ngo bunganire ubutegetsi nshingwantwaro. Ibyo nabyo bikagorana kubera ko mu bihugu byinshi uko amanama nshingamateka akora, uko mbega amanama nshingamateka abaho, murazi ko biva ku imigambwe nayo ikarungika abantu baja mu manama nshingamateka, ariko ugasanga ko niyo migambwe ubwayo hagati habamwe ibintu by'ibibazo kubera ko nta demokrasi usangamwo, hamwe ugasanga mukenyezi ntababwa umwanya ukwiriye mu migambwe. Ibyo rero bigaca biduga kugeza mu nama nshingamateka. Wowe rero ugiye kuvuga ibibazo by'ingene wewe iyo diplomasiya cyane icyo gikorwa kijanye no guhuza ibihugu mu mibano y'ibihugu cyangwa mu nama nshingamateka, ugasanga ni ikibazo gifatira kure. Aha rero iyo nyinshi niyo twabonye ko twasanze ko ubutegetsi nshingwantwaro n'ubutegetsi bujejwe amategeko bokorana kabisa begeranye cyane. Ariko nubwo bokorana begeranye cyane, nubwo bofashanya bakamenya ko ubwo butegetsi uko ari bubiri buratandukanye, cyo bita la séparation des pouvoirs, kubahiriza ko ubwo butegetsi bwose uko ari butandukanye, murumva ko ari ikibazo nticyoroshe. Twemeranije rero ko bashinga amateka n'abandi babishoboza bandanya biyumvira muri iyo nzira kugira ngo hazoboneka akarusho, ibyumviro bizozana akarusho muri uko gukorana. Noneho icyo twavuze cya diplomasiya, icyo gikorwa cyo kugira ngo abashinga amateka bashobore kunganira koko leta ishoboke mu bintu bijanye n'imibano, mu bintu bijanye na diplomasi. Rero hariho n'ikindi cizwe, hariho ibintu la tolerance, ibintu bijanye na tolerance, kutihanganirana. Ibyo nabyo bagiye gusanga ko ari kibazo gituma haba ibindi bibazo bikomeye cyane kushika no ku ntambara. Ibyo nabyo byaravuzwe. Noneho twemeranya yuko mu bihugu bimwe bagiye gushiraho amategeko ajanye n'icyo kintu cyo kutubahana, cyo kutarekurira abandi, cyo kutemera ko uwundi ashobora kwihanganirwa. Ibyo rero mu bintu bitera ingorane bagiye gusanga yuko bakwiye koko bamwe kuzoshiraho amategeko ashobora gutunganya neza ingene icyo kintu cyo kutubahana gishobora gutora inyishu, kuko bituma haba umutekano muke mu bihugu. Bagiye bavuga ibihugu baradondagura, basanga ko muri ibyo bihugu byose byo mu karere basanga icyo kibazo kihari, kandi kikaba cyagiye gutera ingorane zitoroshe, ingorane zidasanzwe. Rero hambavu yaho twarashoboye no kubonana nko nanagiye ndongoye abashinga amateka twari kumwe, twarashoboye rero kuvugana, guhabwa umubonano, turavugana n'uwo mukuru w'inama nshinga amateka w'akarere yaheze gutorwa, ni kuvuga uwo muri Sudani y'Epfo. Twarashoboye kuganira mu mwiherero, hanyuma kugira ngo turabe ingene imigenderanire, imibano ikomeye yoshobora kuba hagati y'u Burundi n'igihugu cya Sudani y'Epfo. Kandi turanavugana yuko inama nshinga amateka yabo ifata kibanza
twogirana ngene dukorana cyane kuko twagiye gusanga ko ni igihugu gishasha ubwo rero twarumvikanye ko tuzagiye imigenderanire myiza kugira ngo natwe tugira icyo twobunganira hanyuma nabo bagire icyo batwunganira mu byo bazoba bashoboye kandi twarabashimiye cyane kuko hari abarundi baratwakiriye abarundi uno munsi bashika 4,000 babayo kandi babakiriye neza babafata nk'uko bafata Nyasudani y'Epfo niko n'abarundi bafata nta ngorane tuza gusanga rero ko byo bari byiza ko iyo ntumbero barimwo tuzoyinonosora neza tukazoyunganira kugira ngo mu mibano tuzoba turi kumwe ibintu bibandanye bitera bije imbere cyane tumaze rero kuvaho twaciye tuja mu gihugu ca Cote d'Ivoire aho hari inama ya 14 inama nkuru ya 14 y'abarongoye b'abakuru barongoye inama nshinga amateka zitandukanye muri iryo shirahamwe mu bihugu cyangwa mu mashirahamwe agize iryo shirahamwe rikuru rya PF bavuga igifaransa naha nyene twaraciye ku mayange hejuru rero sinako hejuru mugabo twarize hari ikibazo cyane ikibazo cy'ibibanza byo muri yo shirahamwe ibibanza bitatu bavuga ko bitari bwaronke ababijamwo akaba hariho abantu babiniganira ibihugu byanigana kugira ngo ivyo bibanza babijemwo noneho ico kibazo rero twahavuye tugitorera inyishu ko cyari kibazo gikomeye cyane uretse n'ivyo naho twarakiriye raporo kukungene amahera yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 shira mwaka wa 2022 na iyo raporo twarayakiriye hanyuma harabaye n'ivyumviro byagiye bitangwa cyane harajemwo icyumviro ca Ukraine iriya ntambara yo muri Ukraine noneho baravuga bati barakeneye abashinga amateka barakeneye ko iyo ntambara yohera vuba kandi babicishije mu nzira z'amahoro ihere vuba biciye mu nzira z'amahoro kuko uko biriko biragenda baravuze ko barabonye ko ibihugu byinshi bishobora gusinzikara na bimwe bigisha mu isi bavuga ngo za demokrasi niki bishobora byose gusenyuka mu isi baravuga rero bati iyo ntambara ni ihere vuba kandi aha narumvise ko no muri Amerika nabyo twarabyumvise nabyo nyene biravugwa ko nabo bifuza ko iyo ntambara yohera vuba itoshobora kubandanya uko biriko biragenda kuko isi yose inzikara cyane naho nyene haravuzwe muri iyo nama haravuzwe ikibazo kimwe twavuga cingene mwisi ibibazo bihari ingene abashinga amateka nkuko twari twabivuze ubwa mbere bogiramwe uruhara rukomeye kugira ngo ibibazo byo mwisi bigenda bivuka mu bihugu abashinga amateka bagire ico baterereye naho nyene byaravuzwe kandi nkuko twari twabiganiriye muri Sudani y'Epfo nubundi ico kibazo niko twacumvikanye bagiye gusanga ko
uruhara rukomeye cyane, ariko hakabura ingene hakabura ububasha ku bashinga amateka bwo gushobora kuvuga ijambo rigashobora guca rija mu ngiro. Aha naho hagaruka bya bindi nyene dusanga yuko kugira ngo ibyo abashinga amateka bokora bishobora kugira inguvu, nuko bobikorana bumvikana cyane ni n'ubutegetsi nshingwa bikorwa nuko nyene twari twabivuze. Iruhande kandi yo gukomeza imigenderanire, inama nshinga amateka iritaho kandi ibijanye no gukarihiriza ubwenge abashinga amateka eka mbere n'abakozi bayo. Kuva ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza uyu mwaka wa 2023 gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya munani ndamukiza, harakoraniye mu ntara ya Ngozi uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abakozi bakuru bo muri izo nzego ziserukira bene gihugu, aho bariko barakurikirana inyigisho zijanye n'itunganywa ry'amategeko yigwa mu migwi y'amaho no mu nama ya bose izo nzego zama zatoye. Izo nyigisho zikaba zatanzwe biciye mu kigo kijejwe imigenderanire cy'igihugu c'Ubuswise. Mwijambo ryo kuzugurura icese ryashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka, umukenguza amateka Denise Ndadaye, yarashimiye cyane igihugu c'Ubuswise ku ntererano catanze. Anamenyesha ko ibaye inshuro igira kane ico gihugu giterereye agacumu k'ubumwe mu gutunganya izo nyigisho nkarishabwenge kuva mu mwaka wa 2017. Abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abakozi bo muri izo nzego barigishijwe rero ibijanye n'amategeko hamwe n'inyandiko mfatirwako zigenga ibisata amabwirizwa yigigwamwo. Ahanini izo nyigisho nkarishabwenge zikaba zafatira ku kwiga ingene integuro z'amabwirizwa canke amasezerano Uburundi buba bwarateyeko igikumu bitogwa n'izo nzego mu kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Barongeye bariga n'ingene bitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu gihe hari integuro z'amabwirizwa basanze zitaryubahiriza. Barize kandi n'ingene amategeko asumbasumbana uhereye ku ibwirizwa shingiro ryo rikuru mu yandi mategeko agenga igihugu. Mu gusozera izo nyigisho, umushinga amateka Abel Gashatsi, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka, yarongeye gushimira igihugu c'Ubuswise ingene cama catanze uburyo bwo gukarihiriza ubwenge abajejwe gutora amabwirizwa, anakeza abashinga amateka n'abakenguza amateka kubwira n'ubwitonzi berekanye mu gukurikirana izo nyigisho naho bari bafise ibindi bikorwa vyinshi. Akaba yarangije ashimira kandi ibiro bijejwe imigenderanire y'igihugu c'Ubuswise vyemeye kuzobandanya gushigikira ico gikorwa ciza co gutanga izo nyigisho mu gihe cyose bishoboka, kuko gutora amategeko ari gikorwa gisaba ubumenyi bukwiye. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.